Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kubiriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD, kubiriko biravugwa mu gisata ca politike cane cane ku kungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD agwariye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gisagara ca Dubai, amagara yiwe igifashe. Inkuru nziza iratashe ku mugambwe CNDD FDD. Inkuru nziza iratashe kubitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza ndetse n'abandi bose bamwipfurije gutora mitende ndetse ko yonataha mu gihugu c'u Burundi. Nijisho tugiye kubageza ko cyane cyane kubejeje kudushikira biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverano Ndikuriyo aho ari mu gihugu ca Dubai. Murantunge mu gisagara ca Dubai turaza kandi no kubageza ko ibihejeje gutangazwa n'umutambukanyi wiwe ndetse n'ingene vuba aha ashobora gutaha ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ufite nde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojekanwa nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubagezako. N'umuhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Kuva kwigenekerezo ya 2023 uyu mwaka ubwo hagira hatangura igikorane c'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD cabereye Ingozi, nibwo inkuru mbi yagiye ahabona ivuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverano Ndikuriyo yoba akitswe n'amagara. Ico gihe yaritaweho n'abaganga bo mu bitaro Murantunge n'abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, birankaho yari mw'ihoteli Ngozi bisaba ko bamumanukana mu gisagara ca Bujumbura. Ageze Bujumbura naho yarajanywe mu bitaro ariko biranka bibandanye gukomera, nibwo hahise hoherezwa indege Rusehabaniha yo mu gihugu ca Kenya iturutse mu bitaro bikomeye cyane vya Aga Khan, ibitaro vyegukira umuguzi atunga w'umuhinde indege imushikana mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi mu bitaro Aga Khan. Reverano Ndikuriyo amaze kugera muri ivyo bitaro vya Aga Khan yaragwaye, ingwara irabandanya gukomera. Ico gihe ho noneho yashitseyo atabandanya guhema kuko yafashwa guhema n'ivyuma. Mu nyuma rero ibintu vyabandanije kuba bibi cyane, haterana inama y'ibihangange bikomeye cyane mugambwe CNDD FDD ndetse n'inama z'imiryango ziraterana. Umutambukanyi wa Reverano Ndikuriyo niwe yoba yarasavye ko Reverano Ndikuriyo avanwa mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya akungururizwa mu gisagara ca Dubai. Hari bamwe mu bihangange batabanje kuvyumva, bamwe biyumvira ko Reverano Ndikuriyo yojanwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Gusa ivyo vyaranswe bashika bose bemeje ko ico umutambukanyi canke se umuryango wa Reverano Ndikuriyo wasavye arico cohabwa agaciro gusumba ivyo abandi bose bariko baravuga. Reverano Ndikuriyo rero yaciye yungururizwa mu gisagara ca Dubai avanywe mu gihugu ca Kenya mu bitaro Aga Khan Hospital. Ni benshi rero baguma batwandikira batubaza ku bijanye n'amagara ya Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Benshi batubaza impamvu tutabandanije gushikiriza amakuru ku buzima bwiwe. Icambere nuko twubaha ubuzima bwa kiremwa muntu, iyo umuntu akitswe n'amagara tuguma tumwubaha uko ari kose. Ikindi nuko kandi mu mico y'ikirundi atari vyiza kuguma uvuga ku muntu akitswe n'amagara buri kanya. Ico twomenyesha noneho muri kano kanya ubu gushika ubu amagara ya Reverano Ndikuriyo aho ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yifashe neza naho atari cane. Umutambukanyi wiwe mu vyo ahejeje kuvuga kuko ariwe bari kumwe mu gisagara ca Dubai, ahejeje kuvuga ko Reverano Ndikuriyo yatoye imitende ahari kuvurwa mu gisagara ca Dubai, uti muri aka kanya n'umugwaruke. Ariko naho yatoye imitende gushika ubu ingwara yaragwaye yagumye ari ibanga, haba mu mugambwe aturukamwo ndetse no muri leta y'u Burundi. Tubutse ko kandi bimenyesha amakuru vyinshi bikorera mu gihugu yo bivyandika n'amaradiyo vyabujijwe kugira ico bitangaje kukungena amagara ya Reverano Ndikuriyo yifashe ahagwariye, yoba kuva igihe ari mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi gushika bamwungururije mu gisagara ca Dubai. Bamwe rero n'abandi baragiye baratangaza ico Reverano Ndikuriyo yoba yarazize. Bamwe bati iyi ngwara y'amahaha cane cane irabana n'uguhema bigoranye gishobora kuba yaratewe n'uburozi yoba yarahabwa mu bwoko bwa pudre. Iyi ni inkuru yatangajwe na King Umurundi.
King Umurundi we agatangaza ivye agira ati icemezwa mu makuru dufise nuko ico gihangange ca CNDD-FDD cari cyaha uburozi bwo mu bwoko bwa pudre, uburozi vyemezwa ko cari cyabuhawe nabo mu mugambwe wiwe. Ivyo bikaba kandi bimaze no gutera icuka kibi mu bihangange vya CNDD-FDD. Amwe kandi mu makuru twatohoje ndetse kandi twemeza muri kano kanya, yemeza ko ubu igisigaye ari uko Reverend Ndikuriyo umwanya n'umwanya ashobora kuvanwa i Dubai agatanwa mu Burundi guhera ejo, aho bukera ku igenekerezo ya 20 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hamwe ataco hinduka. Rero niyo makuru ariko aravugwa agezweho cyane cyane ku birabana n'ingene amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo yifashe aho agwariye mu gisagara ca Dubai. Nako kandi mu mugambwe CNDD-FDD ho ibintu bibandanye gukomera cyane bivuye ku majambo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwe rwa X. Ico gihe yari yagize ati, inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi vy'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubize amero mwisaho. Ngarika abarundi b'umutima mwamwe mugavye kuko ntawuzi umunsi w'igisuma. Ukurikiranye imvugo z'abanyamugambwe ba CNDD-FDD zaca ku mbuga ngurukana bumenyi canke ivyo bavugira mu biyago aho bateramiye, wabona ko bashashaye cyane ko u Rwanda rwotera u Burundi nkaho wogira ngo hari ico bavyitezemwo. Amakuru twaronse akavuga ko hariho bamwe mu bihangange bikomeye cyane byo mu mugambwe CNDD-FDD bipfuza ko iyo ntambara yoba kugira bace bayikingamwo mu gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, bagaca bavyitera u Rwanda kurya igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana ryakozwe na mu mugambwe wiwe bikegekwa kubahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Saga seseshwa rumuri muri CNDD-FDD benshi bemeza ko ngo igihugu cy'u Rwanda ngari cyo cyo kinyegeje inyuma yo gutoba ibintu byinshi biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hari nabo bakakuvugira hejuru ko Ndayishimiye yoba hari bimwe akora bitashimishije bamwe mu bategetsi bo mu karere bikamuviramwo izi ngorane zose igihugu kirimwo kiracamo. Iruhande yabo muri CNDD-FDD bari biteze kwikura ko Ndayishimiye biciye mu kajagari kovuye kuri iyo ntambara, hariho kandi abandi barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva kera bari bifuza ko ngo iyo ntambara yoba ngo ikabafasha gukura ubwo butegetsi kugira ngo nabo babushikire kuko babona imikenyero yabo yose yasenzwe. Hari amakuru avuga ko imvugo ya Ndayishimiye yasa niyemeza ko umwanya n'umwanya rwose wose u Rwanda rwoshobora gutera u Burundi, ngo kandi ukaba ari umutego wo gushaka kumenya abategetsi baba bifuza gukamisha iyo ntambara kugira bikure ko Ndayishimiye. Biramutse bigenze nk'uko rero ngo vyateguwe, haravugwa ngo abategetsi bashobora kubogozwa bagaca batabwa muri yompi mu misi ya vuba. Hari n'andi makuru avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ngo bwaba bufise ico bubizi ko kuko kuva Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rushobora gutera u Burundi, nta kintu na kimwe ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bwabivuze ko wogira ngo ntavyo bumvise. Aha yoba umuvugizi wa leta y'u Rwanda, yoba umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se umuvugizi wungirije w'igihugu cy'u Rwanda, icegera cy'umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda, abo bose nta na kimwe bigeze batangaza cyane cyane kuri aya majambo yatangajwe na Perezida Ndayishimiye. Bamwe bati ngo ntibisanzwe kuronka umukuru w'igihugu yankwa n'impande zose, ngo nimboneka rimwe kuronka umukuru w'igihugu usanga yankwa n'impande zose, abatavuga rumwe nawe nabo basangiye umugambwe. Ngo biraboneka ko harimwo bamwe bamutegurira ivyo avuga n'ivyo akora ari abantu baciye ubwenge kandi bafise ikintu gikomeye ngo bariko barategura. Ikidasanzwe kurusha ibindi kandi n'ingene uwo mukuru w'igihugu yankwa n'impande zose, ngo murabisha amaso ukumviriza ivyo avuga bikwereka ko ngo ubutegetsi bwiwe buhobahoba, ariko akaba ataruhande na rumwe muri izo zose yoba abari mu mugambwe ndetse n'abari hanze y'umugambwe rushobora kumutembagaza kiretse kumwidogera gusa. Ngiyo rero ngo ya ntambara benshi bari biteze iraheze biciye mu itangazo rya Ndayishimiye. Kiboneka neza nuko system irongoye igihugu girimo incambwenge zikomeye zizo gukinisha ubwenge bw'abanyagihugu nk'uko bamwe bobo babandanya babitangaza. Ngivyo rero ibiri kuvugwa mu mugambwe CNDD-FDD yoba ku bugwayi bw'umunyamabanga mukuru y'umugambwe Reverend Ndikuriyo hagwariye mu gisagara ca Dubai, ndetse no ku majambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye cyane amajambo yerekeye ku mutekano w'igihugu. Mu gisagara ca Bujumbura ihagarikwa ikivungwa nirukana ngo biriko bitera ubwoba bamwe mu banyeshuri b'abanyekongo nabo mu muryango w'abanyamulenge.
intambara iriko irabica bigacika mu buseruko bwa Kongo ivugwamwo M23, umuhari wagirizwa ko ushigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda n'ingabo za Kongo zishigikiwe n'imigwi y'abagwanyi bo muri ico gihugu hamwe n'igisirikare cy'u Burundi, yatumye haduka ubwoba mu Burundi ngo cane cane mu banyeshuri b'abanyekongo na bamwe mu bagize umuryango w'abanyamurenge baba impunzi canke batababo. Uguhagarika abantu kwiyongereye cane cane mu mpera z'indwi iheze i Bujumbura, igisagara c'ubudandaji n'iyirukanwa riherutse ry'impunzi rituruka mu makambi arizo ziba mu bisagara bitandukanye hagati mu gihugu vyashize ubwoba budasanzwe mu banyagihugu nk'uko amakuru adushikira abivuga. Muti gute? Uguhagarika abantu vyabaye cane cane ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 15 Ruhuhuma. Ibi vyarateye umutekano muke bimwe biboneka. Abanyeshuri benshi b'abanyekongo barahagaritswe atamvo n'imwe bahawe, bituma bagenzi babo bafise umwitwarariko ku mutekano wabo. Utinarumvise ko bamwe mu bagenzi bafashwe bacaburizwa mu modokari kugira ngo barungikwe mu gihugu cabo, kandi intambara iguma yiyongera. Birateye ubwoba. Dusaba ubuserukizi bw'igihugu cacu ko bwogira ico bukoze. Niko bivugwa n'umwe mu banyeshuri b'abanyekongo aturuka mu ntara Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo, intara umugwa mukuru wigaruriwe n'abagwanyi ba M23 ku munsi wa gatanu uheze. Uti twaje ngaha kwiga ntitwaje gufatwa nk'abicanyi, niko ashimangira. Aristide, umunyeshuri wo muri kaminuza y'umuco ya Bujumbura, imwe mu makaminuza yigenga ya kera cyane yakira abanyeshuri bava hanze cyane cyane mu gihugu ca Kongo ndetse n'u Rwanda, arashinga intahe. Uti ejo mwene wacu yarahagaritswe mu gihe yaragiye kuri kaminuza, yari afise ikarata yiwe y'ishure n'izindi mpapuro zose zo mu gipolisi cakira ingenzi. Nta siguro n'imwe abajejwe umutekano bamuhaye imbere yo kumutwara. Vyari bibabaje kubona biba. Imana yarafashije ararekurwa mw'ijoro. Vyari bibabaje kubona ivyo biba. Twaragerageje gusaba amakuru ariko nta numwe yagomba kutwumviriza, vyadutuma dusigara duhagaritse umutima. Uwo muyabaga Aristide yavuganye n'ishavu ryinshi cyane rwose kuri uyu w'Imana na kimwe mu bimenyesha amakuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uti izindi mpunzi kandi Murantunge Jean wo mu muryango w'abanyamurenge nawe arongera kati batwagiriza ko turi abatutsi nk'abaroberi ba M23, bagaca batwikeka ko turi abasumyi b'urusaku b'u Rwanda kubera dufise amamuko mu Rwanda n'akarenganyo. Bamwe muri twebwe ntituri impunzi, abandi nizo, kandi twese nta vya politike turimwo. Twese dukeneye umutekano w'u Burundi, ni kuki batwita ko turi isoko ry'umutekano muke w'u Burundi? Imbere ya byose turi abantu bashaka amahoro. Uko kuduhagarika kutwibutsa ibihe bibi vya kahise kacu. Izi mpunzi zaheruka guhunga zigana Burundi harimwe abahora baba mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu, uheruka kwigarurwa na M23 kwigenekerezo ya 27 guheze, nabo nyene barafashwe barungikwa mu busho bwo mwibanga imbere yo kurekurwa. Izo zabaye kandi mu mpera y'indwi iheze ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ngo bamwe bakijijwe n'impapuro zo kwivuriza ko bari bitwaje, niko twamenye. Eraste nawe arashinga intahe. Turiko duca mu bihe bigoye. Muri ibi bihe ukwiyunguruza ku mpunzi bisigaye bigoye cyane. Gatoyi gusa baraduhagarika cane cane iyo ari uwo mu muryango w'abanyamurenge. Batwagiriza ko turi abatutsi, bakatubwira ko dufise amamuko amwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda n'abagwanyi ba M23. Imiryango yacu irafatwa nabi, urwaruka rwacu rwinshi rurafatwa atamvu zitanzwe zifadika. Amajambo y'ubugwanko ku mbuga hwaniro adushira mu kaga. Turakeneye gukingirwa, niko uyu we yabandanije asaba. Impunzi nyinshi zibi Bujumbura zikaba ziva mu makambi y'impunzi zatandukanye gusubira muri ayo makambi, nayo impunzi ziba mu bisagara ziri mu bwoba budasanzwe. Abanyeshuri baturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baramaze gutabaza ubuserukizi bw'igihugu cabo mu Burundi na leta y'u Burundi ku mutekano muke wabo. Ingorane z'abanyeshuri b'abanyekongo cane cane mu muryango w'abanyamurenge mu Burundi bo zibandanya kwiyongera. Intambara iriko irabica bigacika mu buseruko bwa Kongo harimo n'intara Sud Kivu ihana urubibe n'u Burundi. Intambara kandi ikaba yarinjijwemo n'igisirikare cy'u Burundi, vyatumye imishamirano yiyongera, bituma abanyagihugu b'u Burundi n'abanyamahanga baba mu Burundi baba mu bwoba kandi batabona iyo baja. Hamwe rero ngo umuryango mpuzamakungu waseruka hakabamwo no gushaka kwa leta y'u Burundi, vyotuma imishamirano igabanuka, bigatuma atangorane zaduka. Abenshi
mu bantu bafashwe mu mpera z'indwi iheze bararekuwe, ariko abanyekongo baba cane cane hanze y'igihugu barashikirije amakenga yabo kuri iyo ngorane, bakabona ko indongozi z'Uburundi nazo ngo zaduhevye muri ibi bihe bigoye. Iyo rero amakuru yaragizweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikana nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure. N'Umuhuza TV rero, Imana iba hezagire.